Imana kuba nashitse nga je mu bisanzwe nasengera mu kinama mwishengera imwe muga ntashimye kuvuga muga ndiko kubera nakunda kumviriza radio numvise mpimbawe n'inyigisho nigishwa hama rero ndatelefona ndasaba bansengeye numva nanje no kwifatanya n'abandi kuko nagira mu byaha bitandukanye by'akaboregwe n'ibyo gusambanya muga ariko rero nca numva bansengeye numva ndafashijwe numva nojana n'abandi ama mu mpera amashi ubu nkabagarabiye amashi menshi ku mwami Yesu. Haleluya. Haleluya shengero. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Magaze hano shima Imana kuko itangaza Imana yankoreye. Ndashima Imana ku munsi wa 27 kwezi kwa gatatu 2021 Imana yankoreye igitangaza. Narasomye igitabo nkuko nari narabivuze hano hanyuma naramenye mu mpera Imana amashi. Amen. Yesu abongera umugisha. Mukozi w'Imana mbifuriza kuzogira iherezo ryiza kugira ngo Imana izibahembere imirimo mwakoze. Mwaransengeye kandi Imana yaraserutse. Imana yabanye nanje, Imana bahezagira. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Shima Imana ko yankijije. Nari ngwaye ingwara ikomeye cyane. Ndatabaza abakozi b'Imana baransengera. Ndashimiye pastor ingene yamfashije muri ayo masengesho. Nari napfuye aho umwana w'umuntu agarukiriza ubwenge bwiwe ariko Imana yongera kunyongera imisi yo kubaho. Ndashimiye ba pastor abo bani n'abakozi b'Imana bansenge kandi ndashimiye ikindi kigira kabiri uyu mwana yaragwaye ingwara. Ndashima Imana muri ajya amasengesho y'imisi 3 narabwiye Imana hamwe wongiriza umwana je no gushima. Rero ndashimira Imana yamukizije ama pastor Imana ikongera umugisha. Amen. Ngomera meshi Imana meshi. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Amananje mpagaze imbere yanyu ngomba gushima Imana. Jewe ndafise vyinshi Imana yakoze ku buzima bwanje. Ndibuka ninjiye hano mbumukiristo wa hano itariki 24 z'ukwezi kwa mbere. Jewe nari mfise ibibazo bitandukanye, nari ndushe ariko Yesu yaranduhuye, mfise amahoro mu mutima. Nico mpagurutse gushima Imana. Ivyantera ubwoba kera ubu ndumva bitantera ubwoba. Hanyuma ikindi mpagurutse gushima Imana itariki 27 z'ukwa gatatu mu gikorane cyo ku mugoroba baravuze ngo abadandaza bahaguruke babasengere. Hama nanje narahagurutse by'ukuri narabonye impinduka mu rudandazwa rwanje. Imana yarandungikiriye abakiriya baranshorera. Hari ibidandazwa byari bimaze nk'amezi 3 bidasohoka. Imana indungikira abakiriya muri iyo ndwi nyene birasohoka, ndangura n'ibindi n'ubu biriko biragurwa. Kandi Imana yarampaye abakiriya ku buryo batambonye atahantu bashorera. Mufashe dukomera amashimwe. Dukomera amashi umwami wa Yesu. Hama ikindi shima Imana muri iyi ndwi jewe narabonye ibitero by'isanganya kuri jewe. Naragize accident 3 ariko Imana yaranzigamye. Imana nihabicu. Abo bazimu reka tubirukane ntibaze basubire kukuyihendako. Mu izina rya Yesu turirukana abadayimoni b'amasanganya n'amaksida. Uhereye isaha abamarayika b'ijuru bamuzunguruke. Impwemu mbi y'urupfu turayirukanye, amasanganya turayirukanye mu izina rya Yesu. Amashi ku mwami Yesu. Haleluya shengero d'Imana. Amen. Numva mu mutima nuzibyishimo. Amen. Imana yarangiriye neza ku munsi wa 4 w'amasengesho. Jewe nambiye muri serire ushitse muhira numva ngo bamwe barandonde bantanizeye ko bondondera. Ariko Imana yarangiriye ibyiza.
hama baca bambwira ngo tera ugenda soba uko yamyera kurondera ndagenda numva bagira bansinyira iparasera y'umwana baca barampa urupapuro bambwira ngo n'irya nzu tugira tuyigukorere uze uratoza amahera kandi n'ishure nitwe tugiye kuza turakurihira umwana numva ibyishimo birarenze Imana ishimwe cyane amen baramusimiye n'ijuru dukomere amashyi mwami Yesu n'amashuri y'umwana bazoyariha ashimwe cyane amanani ashimira Imana yo mu ijuru kuba mva mu rusengero nahora nsengeramo kare nahora ntanga ikigira ariko maze kuvayo nkagenda mu rundi rusengero byakunda ko ntanga ikigira cumi ibindi byose narabikora ariko gutanga ikigira cumi wamenga emusinzi ariko rero ndashimira Imana yo mu ijuru ubu sigaye ntanga ikigira cumi yari nagombye kuza hariya kugira ngo ndabikubwira kugira usengere hama umuprotokole wo ngaha aravuga ati oyaye bakwiye we wacerewe nubumenga ndababaye hama ndafata igihingo muri ibi bikorane ndavuga ati Mana nukuri ahandi hose nahora ntanga ikigira cumi ndakeneye yuko uyu mudayimoni yoba yaranteye amveko kugira ntange ikigira cumi cy'Imana yarakore ko mudayimoni uracitsa yarandekuye kuko ubu yasigaye ntange ikigira usigaye ugitanga neza ndagomba gushimira Imana kuri ibi bifungo nyene nagiye numva muramwanja telefona rungi ku mwana aje kugutorera ifanta nukuri ndashima Imana ego ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo haleluya amen nanjye ngomba gushimira Imana yo mu ijuru igume turinda umwanya ku mwanya ejo narataje ku mugoroba ngiye gufata moto ngo nduge muhira nja kubisiga imodoka kinini nsanga nakorokeye mu urukanivo rurerure abantu bose bambonye nyene nguyeyo baratangaye maze kuvayo nsanga nakungutse gatonya ku ivi ninyuguye numva ndi muzima iyo Mana muyimpera marayika yabanye nawe kandi ashishikara kurinda abantu bayo amashi menshi ku mwami Yesu haleluya shengero ry'Imana nabakubiriye mu izina rya Yesu amen ego jewe mpagaze ngaha imbere nashimira Imana gutangaza ibyo nkorera uko bukeye ko bwije inshuro nyinshi sinzi ko munyibuka hari mu kwezi kwa 12 menga mu mwaka uheze niba hatari mu kwa mbere naragize isanganya mu kwezi kw'indwi ariko Imana yari yambariye ati hari igitero kigomba gutera atariko ati Satani arondera amaraso yawe atariko mugabo natabaye ntazoroha nukuvuga naco ngira isanganya bukeye ngira isanganya nsekwa n'ikinga niko na traverse barabara hanyuma ngiti cyo sanganya iranseka yaje ndayibona ariko mugabo wamenye kwigendera mu kirere iruhira ku ngombe bara kugira ngo byavuze ubishike hanyuma ubwo nyene naciye ngwa cyangwa kwambita akaye mu bikaburimbo ariko nk'uko Imana yabivuze sinigeze mva amaraso mugabo naciye ngira ntuze muraje interne ndayimarana amezi 3 inyuma y'amezi 3 mu kwezi kw'icumi iyi ntana nayivuze sinzi ko mubyibuka ariko rero ndiriwe narandira kuri iyo nukuvuga ya maraso sinayavuye nukuvuga naviri imbere ndamara amezi 3 biratangaza abantu benshi umuntu ashobora kumara amezi 3 afise hemorrhagie interne hanyuma nukuvuga muri amezi 3 nashima paralyse hanyuma ndagenda kwa muganga baca barambaga murahabona ngaha aya wambaze hanyuma bamaze kumbaga ndatora mitende ndakira rero niho nari muri ntuzeye je musirikare nari muri Ngagara nja numva mu ikiganiro mwatanze mu ijoro nko mu masaha 11 mumenga hanyuma nshanza ngaha ico gihe ishimwe ndibuka ko nayitangiye ngaha none rero sinzi Imana ikiriko yabikorera n'ubu nyene nje gutanga ishimwe aha ni muri hôpital militaire ariko umunsi wa kane tuzirutse cyane mu gatondo
ni ukuvuga sizere n'inusu imodoka ikase hajya mu ibarabara riza ku Kiyange riganutse rya Buterere, imodoka ikata iri muri arire nini, hanyuma ni ukuvuga twari benshi tubashika yari ijya kamyo tubashika 60 n'abandi. Ni ukuvuga rero imaze gukata baca batugwako batuguye ko jenari hirya icuma kivunika kivunitse kivunika bukwi na bukwi nije nabanje hasi. Murabona ku kuboko ahaye nakubise ukuboko hasi ahaye ruguma ni runini cyane n'ubu ntirakira. Murabona ko yarenze indwi yose. Mugabo kwa kundi Imana yabivuga nta maraso yigeze asese, yigeze asese kawomenga ahantu hari mvuze kinure nyene ni hanini, ariko amaraso yasesetse kuko Imana yabivuze. Rero bene data nagomba ndababwire yuko Imana mukazoba ari Imana ivuze nimuzogipinge cyangwa mubwire gute icyo Imana ivuze iragishitse. Rero nubu nje mva muri hôpital militaire, rero sinzi kuntu nagombe kuja handi, mugabo Imana ikumbereza ngaha, sinzi gituma icarico nagitoye jewe. Yego nukugira ngo mubiti uwo muzimu wa sida ntuzosubire kuvugaruka. Uwo muzimu wa sida reka ndawukubita ipfukama ntuzosubira kugira accident ukundi. Nico bituma waje hano, iyo uja handi watambuka genda, ariko iyi saha usezere umenye yuko uhereye isaha ntuzoza ngaha ushima Imana ko wahatswe, uzoza ushima Imana ko yakoranye ibyawe ibijyanye n'umugisha atari iby'urupfu mu izina rya Yesu. Ijuru nkorera kandi yampamagaye, kandi Imana ikorana natwe, Imana y'amasezerano, Imana tutokwama dushima mu bihe by'amaksida, ariko Imana dukwiye gushima gusa kuko yatugiriye neza mu buryo bumwe n'ubundi. Ndahagaritse impemu y'amasanganya uhereye isaha, yoba aksida y'imodoka, yoba aksida iyo ari yo yose, ikintu cyose kirondera ubuzima bwiwe, kirondera kumena amaraso ku buzima bwiwe, ndagitegeka migambi y'abadayimoni, migambi ya shetani, migambi y'ikuzimu, mizimu y'abapfuye, ikintu icyo ari cyo cyose abadayimoni bakorerako ndamutandukanya nacyo mu izina rya Yesu. Ndirukana isanganya n'impanuka mu izina rya Yesu. Ndirukana urupfu aho ruzana na yose mu izina rya Yesu. Ibyatongewe n'ibiva mu mizimu y'abapfuye byose ndabinetraliza mu izina rya Yesu. Maraso ya Yesu amuproteje, marayika agendana n'ibihe byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Cyane cyane n'uri kabaye ushima Imana ko Imana ikuyeho accident.